Ukwiyunguruza bibandanya kuba ndanse mu gisagara ca Bujumbura, kwiyunguruza bakoresheje imodoka rusangi. Utunenge tutari duke natwo turabandanya kwibonekeza nyene, aha twovuga nk'imodoka zitwara abantu ntizibashikane aho zategezwa kubashikana, abagendesha imiduga bidugiriza ibiciro vyo kwiyunguruza uko bashatse, abagendesha imiduga bahitamo kuja mu makartier yegereye igisagara gusa mu ntumbero yo kuziganya igitoro, abagendesha imodoka bashima kongereza urugendo mu ntumbero yo kuduza amafaranga n'utundi tunenge tutari duke. Aho rero akaba ari mu gihe izo modoka ziba zibonetse, kuko muri iki gihe n'izo modoka zikora ayo makosa bigorana kugira ziboneke. Muri iri kena ry'igitoro bituma imodoka zunguruza abantu zigorana, hari abantu babangamirwa cyane kurusha abandi. Muri abo harimwo abanyeshure. Kuko byari bisanzwe kare, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure agiye cyangwa avuye ku ishure yari afise uruhusha rwo kwinjira muri bisi imbere y'abandi, ariko ubu siko biri, kuko iyo bisi ibonetse hinjira ubufise ingufu gusa. Ivyo bigatuma abo banyeshure bahura n'intambamyi mu vyigwa vyabo bitewe no gucerwa canke gusiba ku mashuri, bagaheza bagahanishwa ibihano bitandukanye aho basanzwe biga. N'imodoka zishira hamwe Otrako zifasha kunguruza abanyeshure ntizibishobora kuko ari nke. Mu gihe abanyeshure mu mashure mato mato canke ayisumbuye bari mu gice ca gatatu c'umwaka w'ishuri, izo ngorane bagira mu kwiyunguruza zishobora gutuma umwimbu wabo ugabanuka, haba mu bibazo vyo mu mashure canke mu bibazo vya leta.